Icambere jewe ndi umurundikazi kandi ni umurundikazi akunda igihugu canje arico canyibarutse. Hama kuba naravuze ati maguruke mvugire Uburundi mpangara bari bavyita abantu bavuga ngo ndiko ndahangara. Nabibonye ko bibereye mu gihe nari mbona hariho n'abandi tungana bari kubahangara igihugu cacu. Erega mabo u Rwanda rwari rusanzwe rufise inzara, hama vyo kuvuga ngo bagize inzara ko bafatiye ibihano. Hafungura warasanzwe ufungura kubera warasanzwe ufungura nuko yarasanzwe ufise amahera. So rero nibaje bashaka kwikiga mu kiza ngo bavuge ngo n'umukene ngo yahora abara inzara ngo barayinzara ngo ari ibitokitoki ngo ari ibige micericeri ngo kubera ko ngo bugaye imipaka ngo babafungiye amatara n'amazi. Ntabwo ari ivyo. Rero hashonje warasanzwe usonje. Rero abanyarwanda no kwinda bakunda cane bo ntaco dupfa hawo twankana nje nankizo nzego zabo hagiye ndiko ndavuga ndiko mvuga inzego sindiko mvuga abanyagihugu no kuri bazonyumve sinabanka kabisa. Ibaze rero arose umugabo wo mu Rwanda bitayari kubana nawe cyane. Amahoro y'Imana abari namwe mwe mwese mudukurikirana abari mu Burundi hanze y'u Burundi ni mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe cyane kuri twebwe kubera ko twatewe ibakwe ryo kwakira umwe mu ba influencer Uburundi bufise, umwe mu bakobwa cyaye mu bigeme bariko babikora neza cyane, afite amateka menshi. Amazina yiwe ni Iradukunda Haisa, ariko izi mbuga zimwitwa Raisa Kunda. Haisa Kunda no munsi niwe twakiriye. Mumaze kutwereka kenshi ko mumukunda, amakomantere menshi muratwandika mutubwira ati muramutuzanira. Uno munsi namubazaniye tuza kuganira about igihugu, tuza kuganira ivyiwe akora. So ego mucubahiro canyu canke mucubahiro ca Raisa mumfashe tumwakire cyane n'amashi menshi cyane. Raisa, ça va? Ça va. Karibu cyane. Murakoze. Umeze neza? Ego. Tugusaze kumuhana niho ukivyuka, byari bimeze gute? Igitondo kibona gute? Igitondo kimeze neza, hari klima keza. Yeah. Kabisa. Abantu bamaze bisa tubwira ngo you so beautiful, hari umuntu muri commentaire ngo you so beautiful. Iyo ubonye commentaire ngo you so beautiful ubyakira gute nkawe nk'umwigeme? Ndavyakira neza. Mbigutera amanyama? Oya, kuko ni ibintu bisanzwe. Ega kubwira umuntu ko ntihari gihe bavuze kuri mwiza, hagiye bavuze ivyo ukora ko ari vyiza. Ya ibintu nk'ivyo. Kabisa. Ariko imbere ko tujya mu kintu gisiga ibintu vyinshi. Kabisa. Imbere ko tujya mu kiganiro nyezina turashaka, hari abantu babifuza kugufollowinga ku mbuga zitandukanye. Babwire Facebook ukoresha izina rihe, YouTube ukoresha izina rihe, TikTok ukoresha izina rihe nayo. Mbuga zikoresha. Guys, abashaka kumfollowinga kuri YouTube ni Haisa Kunda, kuri TikTok ni Haisa Kunda, kuri Facebook ni Haisa Kunda, kuri X ni Haisa Kunda, kuri anos. Kabisa. Reka twinjiye mu kiganiro nyezina Raisa. No munsi je mfise ibintu byinshi cyaka tuganireko kuko hari abantu bakubona batazi Raisa ninde. Mbega ubwa mbere Haisa Kunda ninde? Haisa Kunda ni Haisa Kunda. Ninde? Ni Haisa Kunda, umurundikazi akunda iki, ava hehe, genre ibintu nk'ibi turakeneye kubimenya. Ava hehe ushatse kuvuga? Haisa Kunda ni umurundikazi ava hehe, ava muri Butanyerera, ava muri hehe, akunda iki, akunda umuceri, akunda ibiharage. Tushaka rero twidondora. Kibazo ni byinshi. Description yiwawe. Ya Haisa Kunda. Haisa Kunda mu bisanzwe nitwa Haisa Iradukunda, amazina nawe n'abavyeyi. Ariko bivaye n'ukundi iryo zina rirerire, sinja kugenda kuri YouTube ngo Iradukunda Haisa, naje nandika Haisa Kunda. Haisa Kunda yivuye muri Iradukunda, cyafata iradu ndagakura cyangwa kunda. So rero abantu benshi bakunda kwibaza ngo niko manitwa ngo cyo yonyene. Nitwa Haisa Kunda ariwe Iradukunda. Hama ndi umurundikazi w'Imuramvya. Ubuye Muramvya twagwa muri Gitega. Ndi umunyagitega. Umunyagitega. Mbega Haisa Kunda arubatse canke ntarubaka? Haisa Kunda ntarubaka. Ntarubaka? Azubaka ryari?
ndacari umwana. Arafise umukunzi? Ndacari umwana. Nta mukunzi agira aramufise? Ndacari umwana. Kabisa cyane. Gatsinda kwinjirire. So reka rero tujye bugari nyezina. Twarabonye umwe mu bigeme b'abarundi jewe reka ndakwita uri intwari kazi. Parce que warahagurutse mu bihe bigoye, turabona uko uravuga uvugira igihugu, urafata riske kuko ni ibintu wagiyemwe abantu benshi batakora. Turashaka tumenye ijya esprit canke bujya gutwara ahantu bukura kumva ko ushobora guhangara abantu bagwanya igihugu canke abantu binyanka Burundi, ugahaguruka ukavuga ati jewe ngomba ngwane nabo. Iyo confidence uyikura hehe canke ni iki gituma ukora ibyo bintu mu rusanzwe? Icambere jewe ndi Murundi kazi kandi ni Murundi kazi akunda igihugu canje, ahico canyibarutse. Hama kuba naravuze ati maguruke mvugire Uburundi, mpangara bari bo bavyita abantu bavuga ndiko ndahangara. Nabibonye ko bibereye mu gihe nari mbona hariho n'abandi tungana bari kubahangara igihugu cacu. Turamaze kubona utuka cyane abanyarwanda. Hari video nigeze kubona ryari ravuga passe uvuga cyane abanyarwanda, usa kabisa ukubita tababarira abanyarwanda. None iyo uri kuravuga nk'izina rya Kagame, uba wumva ufite ikihe cyizere cyo kumva ati jewe ngomba mfate mvuga amabi yose akugwa na Kagame? Kuba mvuga ati mvuge Kagame nuko nuko igihugu ari ca Kagame. Sinshaka kuvuga ngo Mabo kandi igihugu ari ca Evariste. So rero kuba mvuga ati Kagame nuko mba niko mvuga ntanga message mu gihugu kwa Kagame. Nuko rero ariko abanyarwanda benshi turabona bamukunda, bakavuga ati twe president wacu turamukunda. Mbega tuvuge ko bajya abanyarwanda baba barihenze gukunda Kagame cyane. Erega abanyarwanda ntibafise bavugira. Abanyarwanda bavuga ati azi ko ushoboye kuvuga ikintu caho kandi bashaya uvuga ikintu kiri positive, ugiye kuvuga amafuti yabo nibasaho kubona. None bino bintu bikurakora Raisa mu kibano aho ubaye abantu bakwakira gute? Mbega ntihari abantu babikwankira? Mbega nta menace uhora uronka? Ibintu bimeze gute? Erega ni nka kujya bisanzwe naho ukundwa na bose. Nibi nkora hari ababikunda n'abavyanka. So rero mu kibano ariho n'ababanye urazi ko ushobora kuba n'umuntu akakwanka ataco mupfa, akabaho n'undi agukunda ataco muhuriyeho. Nta terabwoba rirakubako? Ivyo bari nibibura ariko nibisanzwe. Uriteze gucika intege canke witeze kumubandana? Sinshaka gucika intege kubera ko none igihugu cyane Rwanda kiyahinde. Ni igihugu canje. Kuba navuze ati maguruke mvugira igihugu canje nuko nabona bibereye kandi wari mu mwanya wo wanyavyo kabisa. So rero antukasi nimfuye nonzo bihe. Ariko Raisa hari abantu benshi nka mu Burundi mwa mukora bimwe babigeme ariko tutabona bagaragara mu ibi bintu kubera ikibobo batabikora, tuko harimo akantu ko gutinya. Wowe bivuga kwiki? Uriko uvuga baje nyuma ya kamera? Hari abantu benshi mukora bimwe za TikTok za YouTube tuteko turabona bagaragara cyane bakora bino bintu nka we ukora. Donc batavuga ku vy'igihugu. Ego badashobora guhagarara bavuge ati twebwe kuno. Bitandukanye no mu Rwanda aho tubona imbuga zose ziba ziri kuri kote ya Kagame. Abo bantu rero ngaha anye we bavuga kuri. Ico kibazo kiragoye kubera ko nshobora kubinjira mu buzima bwabo. Ni nkuko nanje mu myaka iheze atavye navuga nikorera utuntu twanje nyine two kumbuga. Ntari bwavuga ngo maguruke. Nibirabaza kabisa. Reka rero tugende tuje mu Rwanda. Mu Rwanda hari ibintu bikomeye cyane, ibintu bikomeye gose. Hariho inzara iki sivyo? Bijye bintu wewe ubibona ko iki turabifatanya n'ibihano nka Raisa akunda ibihano byafatiye u Rwanda bico bizana akarambaraye ku banyarwanda. Wewe urabivuga ko iki? Erega Mabo u Rwanda rwari rusanzwe rufise inzara. Hama vyo kuvuga ngo
bagize inzara ko bafatiye ibihano hafungura warasanzwe ufungura kubera warasanzwe ufungura nuko yarasanzwe afite amahera so rero nibaje bashaka kwikiga mukiza ngo bavuge ngo n'umukene ngo yahora ari inzara ngo barayinzara ngo ari ibitokitoki ngo ari ibyo micericeri ngo kubera ko ngo buga imipaka ngo bafungiye amatara n'amazi ntabwo ari ibyo rero hashonje warasanzwe sonje abantu benshi barakwidogera bakavuga ati uyu mukobwa warigeze gupostinga unagwaye ryari mu komantere mu bavuga ngo nta muntu yahu Rwanda ngo bizomugwa amahoro abantu benshi barakwagiriza ko wanka abanyarwanda no Rwanda muri rusange ibyo bavuga nivyo canke sivyo yo just na nk'u Rwanda ndabakunda nanga inzego sinshobora kwanka abanyarwanda abanyarwanda mbeko iki ndabanka je ndabakunda babona bimenye ko ndabakunda ahubwo nanka inzego zo mu butegetsi wanka faso batwawe mu ego kandi rega nabo impamvu ntegetso gukunda kubera ko sibo baratwagwa batwawe nk'imene kandi imene wibwiye nuku iravye hiya ni inkoni urabibona imene igiye kona rero abanyarwanda no kwinda bakunda cyane ntaco dupfa hawo twankana je nanka izo nzego zabo hagiye ndiko ndavuga mba ndiko mvuga inzego sindiko mvuga abanyagihugu ni kuri bazonyumve sindabanka kabisa ibaze rero arose umugabo wo mu Rwanda leta yari kubana nawe cyane ibaze arose umugabo ava mu Rwanda leta yari kubana nawe cyane umugabo wo mu Rwanda je nibaza ko erega mabo ugiye kuraba je nakubwiye nanka inzego sina nk'abanyarwanda umukobwa nagira iwabo umukobwa avuga ko arakaraga ko abaraye ariko mu gihe hoba hakiri izi nzego zituma abantu badahuza wapi bra mbera isama ariko mu Rwanda ryari nta n'umunsi n'umwe ndajayo gusa naho ndifite kujayo mabo jewe ndakunda ibintu byo mu Rwanda ngo dufilme two mu Rwanda dukunda cyane nico kintu cyambere cyo nyene nakubwira nico kintu nakurikirana cyatumye numva nkunze mu Rwanda hari filme nakunze nayikurikiranye umwaka wose filme yaho yitwa Inzira y'umusaraba irimo message irigisha niyo nico novuga cyatumye nkunda u Rwanda ndarukunda ariko bacabishika mu amazi ubu rero zamana batanguye kuza bavuga ibintu ibikini mbona batanguye kutwanka bumva bati hawunda kwa mu Rwanda cyo gihe ntibwari bwanyanyare bavuge ngo bariko barazana ikibazo ahantu badukunda ni nkuko novuga ndiho nshaka kwigira Dubai nshaka kwigira Congo nshaka kwigira Tanzania nshaka kwigira Uganda nshaka kujaye niko nahafata ariko rero bimaze kuza cyane umunda hasi nk'ubu rero birabaye urashatse kugenda gutembera mu Rwanda nk'izindi ngenzi ahise bizogenda gute uzojayo meze gute oya sinoja kubera sinkakunda narahase kubera izo mvo cyangwa wanka kugirirwa nabi oya nakugirirwa nabi yo ni kawaida birazwi aho atwengira none tugenda ko motora ariko vraiment nuko imvene wangiye ko mu Rwanda nabangiye kurenda narakiwe gihari na gando cyo kuja mu Rwanda gusa nababwiye kera narahakunda ariko ubu umutima waravuyeho nta gatima ngifise yes biro bintu mukora rero biri muri risk ikomeye cyane abafana babatuka abafana babakeza ariko reka tuje ku bantu babatuka iyo ubonye bari ko baragutuka abafana ntibiguca intege kubera ko hari umugari mu kindi bavuga ngo ubumwa na benshi ugatuta ntibiguca intege urazirabwira iyo mbonye shize ko video hazamona abafana abantu benshi bakubanuka muri commentaire mabo ndagiye gukwanja muna ko musaba abafana mbeko ikinshira ko video ubwo nyene bakabanutse niba abana yiravye yose bisigaye ko barankunda gusa kandi ikindi naco bagibanuka muri commentaire bacaza kunyandikira inbox bakwandikira gute baza kunyandikira turagukunda nabonye ko banutse tukunyandika ku nkunda we vipi bisigura ko ntagwanko mbega biramaze gushika hari abanyarwanda benshi batemera Perezida Paul Kagame biramaze gushika bamwe bakakwandikira abanyarwanda batamwemera bagukeza cyane benshi cyane barambwiye ati nukuri tubura aho tuvugira tubura uko tugira nukuri twaragowe bavuga ati iyi ntwaro ya Paul Kagame iriko iyi ntwaro ya Paul Kagame hari wambwiye ryari nukuri yagize
yagize abagore benshi abapfakazi, yagize imfuvyi nyinshi abana, yagize wumve ko ibintu yahekuye abantu benshi, yahekuye abavyeyi, yagize imfuvyi, yagize iki, basi wumve ko ata mahoro, nta mahoro ahari. Yahekuye abavyeyi benshi, bisigura ko bariko barahonera muri Kongo. Urumva no Kagame, basi umuntu wese ari mukuri Kagame aramuhonda. Bambwiye ati Kagame yahekuye abavyeyi benshi. Badowe hari n'abajournaliste babiri ejo banyurujwe bo mu Rwanda. Nukuza n'isaha abajournaliste batanze ikiganiro bashikira Madame Ingabire Victoire. Okay, urumva nese ivyo nyene abajene barahekura abavyeyi barahekura abavyeyi, abana izi ntwaro z'u Rwanda ziri guhekura abavyeyi, ziri kugira abapfakazi benshi. Urumva nuko bimeze, urumva ibibazo gusa, ibibazo umva nta ciza cabo. Ariko intwaro nta ciza cabo. Bire bintu ukora rero biraguha kanote. Akayagasha wapi nama yaraje ndabikuramo. Jewe ndabikora ndabikunze. Nta byo kuvuga ngo ndabikoze kubera amafaranga, nta n'umunsi wa rimwe ndigenda kwa amafaranga. Ego ubu rero bino bintu mwego mubikora ntibishobora kubatunga. Je ni bintu nze vraiment abana basha ndabaza kugenda igisuguti cibi nkora no ambeje ndabikunda ndabikora kubera ko ndabikunze, nta byo kuvuga ngo ndabizeyemwo ikiro oya ntibigutunga. Oya none kugeza umwanya Raisa rero ni mu tibeze, ni mu tiktokeze, ni mu influencer, ni mu journaliste, tumwitiki njyewe uri mu influencer, uri mu journaliste, uri mu influencer. Ariko reka duhagarare ngaho kugira ngo tuje muri entrepreneuria. Wavuze ngo ntibigutunze, ubwo ntiyoba ariko se giwawe kuvuga ngo kuko hari abandi bantu bemeza ko bibatunze. Abemeza ko bibatunze ni bamwe babikora kubera inyungu batetseho. Ni bamwe babikora kubera inyungu avuga ati tukiraho nyene. None ibintu bishobora kuba akazi. Kuba akazi nkaje nk'abakazi bo gutuka u Rwanda kuvugira Burundi kugira ngo mpembe. Oya nabwo ati ibintu ukora byo ku mbuga social media. Bazi ko rwo butantahuye neza ntibiguhemba. Ariko turaza ababigize akazi. Arabigize akazi. Ako je ndabikunda bikunze. Kabisa. Na internet ndabifisemo. Sawa. Turagiye rero no munsi sinzi ko wabonye makuru. Internet mfise no gutanga message gashika. Message. Ego. Message gashika kabisa. Ibindi bizoza mu nyuma. Bisanzwe. Nta n'umuntu wahora kubwira ati wakoze message nziza akira gafanta. Reka niyo nzira yo kuriho. Kumbe nyanzo zoshika. Niyo nzira yo kuriho. Ngira bizokunda. Sinzi. Ndabona. Ya. Raisa, tika tuje gatonya kwanza kukaravugwa muri geopolitique. Kuko umuntu wa mbere bikurikirana. Kagame yagiye muri Tanzania. Kija kintu wakibonye? Yego. Ukivuga ku iki kushikana ku gihugu batavuga rumwe. Wabyakiriye gute? Nabibonye birantangaza, ndavuga ati what? Kagame yagiye muri Tanzania? Ndavuga ati kumbure yabanitse amaboko urati ko umugabo kumanika amaboko nizo ziwewe. Ndati yasavye ikigongwe rero nibisanzwe birashika kandi usavye imbabazi si mubi sivyo. Ashobora kuba yasavye imbabazi nje nibaza ariko navyo nzi ashobora kuba yasavye imbabazi. None ko tuzi u Rwanda na Tanzania bidahuza. Igihe Sami yabagira ngo ku butegetsi ko nzi Kagame yarafise mu ruhara ari ibintu ariko aravyonga afyorogota. So rero biratangaje. Biratangaje tura. Ako bagena abanyamitwe wangu. Abatega mitwe bagafise afite ajya adateza rokeje. Adateza rokeje. Adateza rokeje apana adateje. Okay. Raisa wewe rero nkakagana. Uramuha iminsi ngana gute ku butegetsi? Kuko abantu bose bavuga ngo vyase. Nahe ababishoboye simvuze bamwice. Nukuri niyibereho. Ariko aho ababishoboye. Utwo yivye leta yari yivye. Tugira turakwiye tuzomutungira abana. Yari yivye yarabitse hewe numva ngo amaze yo mu Rwanda yose nibwiye. Urumva? Byo biravugwa? Ona ngo mu Rwanda nimvise ngo uri nk'umuntu. Amazu meza kabisa ngo na RPF inkotanyi. Ufise parcelle nziza mu Rwanda. Irimo inzu nziza. Bari kunyagahe.
cyacivye mumaze kuvyenda duhaye makuru rero nukorega none Barayikunyaga. ni mwana akubwira bamaze guhekura abavyeyi benshi ngo bamaze nivyo numvise n'abafana bimbwira ntavyo nzi ngo bamaze guhekura abavyeyi benshi ngo hapfakaye abavyeyi hapfakaye abagore benshi kandi umenye ko iyo uri umuntu uri gutera imbere mu Rwanda utari mu bintu byabo amasysteme yabo ashobora kugira ngo kabisa gusa Imana irababona. Raisa dukora ikiganiro cyiza cyane reka ndagushimira. Murakoze abafana ba Mabo guys mugerageze radio agende bamfollow kuri Facebook yanjye twajone Mabo mukanda y'ubikije kandi mu following mugende no kuvuga no YouTube hose mugende no kurubuga gutwa ku Mugwa Media tugomba gutangura kuza turacisha amakuru kandi yizewe mugende nawe nyene sa musaboninge musubscribing turabakunda cyane basharing na iyi video zo sharing cyane Tisange turi benshi kabisa nibaza ko ukunze ikiganiro bitwereke ko dushigikiye nibaza ko biraduha intege biraduha courage motivation biraboneka ko tutamba tutirebera tutirorera Raisa bye rero bye